Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, aho uri hose ndagoye kaze muri ano makuru. Mwe mukurikirana amakuru yacu mwererenga mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko ndetse n'uburengero, ibisagara bitandukanye vyose bigize igihugu. Abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ivyiyi nkuru tugiye kubashikiriza nirabana n'ibindi duhejeje kuronka ku urupfu rwahoze ari intwazanga bikomeye cyane mu gisirikare c'u Burundi, akaba yari umwe mu banywanyi bakomeye cyane bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ndetse kandi akaba yaranakoze mu rwego rw'iperereza. Uyu ni General Adolphe Nshimirimana. Nkuko duhejeje kubironka, ese koko General Adolphe Nshimirimana yoba yarazi ko yimirije kwicwa? Ni mu gihe hari inkuru twabagejeje ko mu kwezi guheze, aho haraciye imyaka 9 Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe, ndetse kandi hari n'izindi nkuru twabagejeje ko nyinshi cyane zitandukanye z'ivyavugiye mu rubanza rw'ahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, nawe akomoza kuri urupfu rw'uyahoze ari intwazanga bikomeye cyane Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Narababwiye ko hari amabanga atangaje twaganiriwe namwe mu bari begereye Perezida Nkurunziza. Twarabwiye ko igihe cyo kuyashira habona kitaragera, n'ubu niko biri kubera ayo mabanga hari abo yoshobora gukwegera. Gusa amakuru tugiye kubasangiza hano yavuye kuri umwe mu bagenzi b'umuhisi, avuga ivyabonye vyamutangaje umunsi imbere y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana abe no ku munsi yiciweko. Vyose turaje tubice irya nino. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Adolphe Nshimirimana uyu mugenzi we yagize ati, Adolphe Nshimirimana yambwiye ko amaze ukwezi abizi ko bagenzi we bashaka kumwica. Nkuko vyama nitwigera tuvuga uwaduhaye inkuru kugira ntitumukwegere. Waduhaye inkuru yatubwiye ko kwigenekerezo hari kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2015 yagorobereje ku kirabo iwabo w'abantu ca Adolphe Nshimirimana. Ico gihe yarafise ubutumwa yarungikanywe na kimwe mu bihangange vy'ico gihe tutaza kuvuga izina. Yamubwiye ati, ndagusavye ubwire Adolphe ko bagira bamwice, kandi ko ingingo yafatiwe mu bakomeye yizeye. Jewe ntiyovyemera ndabimubwiye, ariko wewe aravyemera. Mubwire basi aze ariyunguruza muri rya jipe blende. Uwaduhaye inkuru yavuze ko haraciye amezi make General Adolphe Nshimirimana ahatswe kuraswa mu Kamenge. Kuva ubwo Perezida Nkurunziza yoba yari yahaye amajipe mutamenwa canke se blende abategetsi batatu barimwo General Adolphe Nshimirimana ndetse na Arengiyome Bunyoni. Bunyoni we yari yaciye yongereza umutekano wiwe, yongeramwo izindi modoka muzimugendanira. Abo bandi bose bo baciye batangura kugendera muri zo jipe. Adolphe Nshimirimana we yayigenderamwo mwijoro gusa atashe. Ku murango yabandanije kugendera muri kamyonete double cabine. Uwaduhaye inkuru yatubwiye ko vyamugoye guha ayo makuru Adolphe Nshimirimana wo mugoroba. Yari yicaye mu kirabo iwabo w'abantu ariko asangira agacupa n'abantu bane tudashimye gutomora ngaha bw'imvo y'umutekano wabo. Uyu muntu yaramubwiye ko amukeneye cyane, ariko aguma yicariye muri ba bantu. Yaratinze aramuronka wenyene aramuha ya makuru. Wa muntu yatubwiye ati, naratangaye cyane, yanyishuye ngo niho ukivyumva. Ndabimaranye ukwezi. Uko namubonye wame ngo yaramaze kwakira urwo rupfu, yararindiriye isaha yarwo gusa. Uti naratangaye cyane. Uwo mugoroba iwabo w'abantu Adolphe Nshimirimana yararindiriwe n'abantu benshi cyane bari bakeneye ibiti. Perezida Nkurunziza yari yimije gutangura ikiringo ca gatatu. Hari benshi bariko barisabira bafata ko Adolphe abavugiye bice bikunda,
abo bantu rero Adolphe ntiyabakiriye. Ni mu gihe hari bamwe bahisemo kurara iwabo w'abantu kugira bazomuronke bukeye mu gatondo agarutse. Reka rero tugaruke mu gatondo ko kugenekerezo ya 3 kwezi k'umunani umwaka wa 2015 nkuko twabagejeje ko iki gitondo c'igenekerezo ya 3 Myandagaro umwaka wa 2015 cari igitondo c'ibitutwa wamengo imvura ishaka kugwa, ariko hari muci. Aho yariwe mu Kigobe, Adolphe Nshimirimana yari yagumye aronderwa kuva mu gatondo ka kare n'abavuga ko bamurindiririye iwabo w'abantu. Hari abo we nyene yari yarayasavye ko bazindukira iwabo w'abantu ngo babonane ivyo abatuma. Hari abandi bari bamukeneye ngo abasabire ibiti muri leta Perezida Nkurunziza yari agiye gushinga. Adolphe yavuye aho yaba mu Kigobe hafi saa 2 z'igitondo, azikagiye iwabo w'abantu akacaja ahandi hantu kubonana n'abandi, hanyuma agaca anyaruka ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza kumubwira ivyo yaganiriye nabo bose. Hano naho harakenewe amatohoza yimbitse kubijanye n'uyu mubonano yategerezwa guca ajamwo ku kirimba. Adolphe Nshimirimana yavuye muhira abateguye kumwica bamubona, afata ibarabara riva mu Kigobe uciye imbere ya ambasade y'Abanyamerika, hanyuma yinjira ibarabara ry'igerekerezo ya 28 Munyonyo uca imbere y'ibitaro Roi Karidi. Yari yicaye imbere muri kamyonete Toyota Hilux double cabine yirabura, yicaye iruhande y'umushoferi wiwe yitwa Sanford. Inyuma yari afise abapolisi 4 bajejwe umutekano wiwe. Isaha 2:20 imodoka izanye Adolphe Nshimirimana yarigeze aho Boulevard du 28 Novembre yahurira na Boulevard Mwambutsa, igabanya umurindi kugira ikate iduge iwabo w'abantu. Ako kanya nyene hashitse iyindi kamyonete double cabine yera irimwo abasirikare 6 bambaye ibintu banyegeza mu maso, bari bafise ibikoho bikomeye nka lance roquette na za mitrailleuse. Iyo modoka ishika ihagarara imbere yarimwo Adolphe Nshimirimana, gutyo yibuza kubandanya. Mu kanya isasi roquette iterwa imodoka Adolphe Nshimirimana irayihusha, abandi bafite mitrailleuse batangura kurasa. Iyindi roquette yo igema ya modoka. Adolphe Nshimirimana agerageza gusohoka acaraswa mu mutima. Umushoferi Sanford we yaza yarashwe yapfuye. Uwo ni mupolisi yitwa Ciza ari inyuma nawe nyene yasize ubuzima, abasigaye barakomereka. Igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana ryari ryateguwe bikomeye. Ico gitondo imbere y'uko araswa, abantu bambaye umwambaro w'abacungera umukuru w'igihugu bari batunze kwibarabara nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Bamwe bari banafise ibikoho bikomeye. Imodoka zindi ntizariko zirarengana. Iyi ikaba kandi hakazamwo kandi n'inyifato zitangaje mu bakozi biperereza bigendanye n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Uwaduhaye inkuru we yavuze ko ico gitondo yabonye inyifato zitangaje muri bamwe mu bakozi biperereza. Yagize ati: "Tucumva ko Adolphe ahajeje kuraswa twararondeye Kazungu, uyu akaba ari we Joseph Mathias Niyonzima, turamubura. Amatelefone we yose uko ari 3 yarazimije. Yagiye kuboneka ku mugoroba avuga ko telefone ziwe zari zagize ikibazo. Tugeze mu iperereza nkoroka yaboneka atacu bimubwiye ivyabaye. Hari abakunda kuvuga ngo Adolphe yasohotse imodoka ari kararasa, ariko sivyo. Ubundi hariho inkoho Kalashnikov AK47 Adolphe yagendana ahantu hose yabari. Ni inkoho yari yaravanye ku rugamba ari mu modoka. Iyo nkoho yabiri hagati y'amaguru, ariko munsi apfa iyo nkoho ntayo yari afise. Hariho ubujejwe kumugendana yitwa Blaise. Mu bisanzwe uyu yari umuntu bamana, nawe ico gitondo ntibari kumwe. Yavuze ngo bari guhurira iwabo w'abantu. Bamubajije iyo nkoho ya Adolphe yishuye ko yari amaze igihe ayitanze ngo bayihe abari muri Kiriba Ondezi. Aha akaba ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nta numwe yatahuye ingene inkoho ya Adolphe Nshimirimana ariyo yatanzwe gutyo. Umuntu aravye ivyabaye garabona neza ko ari urupfu rwateguwe mu butegetsi. Nta matohoza y'ukuri yigeze abaho.
nk'uko vyamye mu butegetsi nta matoza y'ukuri yigeze akorwa kw'iganagurwa rya Adolphe Nshimirimana. Uyu muntu yatubwiye ati turi benshi dufise ico tuzi ku vyabaye iyo munsi ariko nta n'umwe yigeze abitubaza. Sintahura ingene abatohoje batarondereye nk'abo bose bari barindiriye Adolphe wabo w'abantu bakaraba ko bamwe ataco bari bazi. Birashoboka ko hari abari bamusavye umubonano kugira ategerezwe guca mu kibanza yarasiwemwo. Imibonano yose yari afise yari ikwiye kwigwa n'abatohoje. Ni mu gihe kandi inyifato za bamwe mu bakozi b'iperereza nazo ngo zari zikwiye gutohozwa neza. Biraboneka ko bamwe bashobora kuba bari bazi umugambi wo kwica Adolphe Nshimirimana. Ni mu gihe kandi mu gutohoza kuri ibi bijanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana hajemwo izindi nyifato zitangaje cyane mu matohoza kuri urupfu rw'iki gihangange muri CNDD-FDD, ku rugamba rwa CNDD-FDD mu ntwazangabo z'u Burundi ndetse no mu nzego z'iperereza. Inyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, Perezida Nkurunziza atanze indwi imwe gusa ngo abamwishe babe bafashwe. Nyuma y'iminsi 6 gusa, Valentin Bagorikunda yatangaje ko abarashe Adolphe Nshimirimana bamaze gufatwa, ko hari hakirondegwa ababatumye. Nivyo hariho umugwi w'abasirikare n'abapolisi bafashwe bagirizwa ko bishe Adolphe Nshimirimana, ariko vyarananiranye ko habaho urubanza rwabo. Imyaka yaraheze bapfunzwe bataburana. Iyo bishitse akabaho uboneka ko afise ivyazi yarafatwa akicwa n'iperereza. Ni mu gihe kandi ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode nayo yatoje ku bantu babiri biboneka ko hari ico bari bazi. Umwe yaranyurujwe n'iperereza burwa irengero, uwundi yasohowe ibohero rya Gitega aricwa. Parike ivyarayinaniye kwerekana uruhara rw'abafashwe. Kugeza ubu urubanza rwabo ntirurahera. Aho yaburana General Arengeme Bunyoni yavuze ko abishe General Adolphe Nshimirimana batigeze bafatwa. Yavuze kandi ko igihe we nyene ahunga bake bagiye kumusaka yanse kwicwa nka Adolphe Nshimirimana. Amajambo asa n'asigura ko ubutegetsi ari bwo bwoba bwariyiciye uyu musirikare yarakomeye cyane mu nzego nyinshi zitandukanye Adolphe Nshimirimana. Ubundi mu bizwi Adolphe Nshimirimana yari afise abansi mu mpande zose, batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza naho barimwo ndetse no mu makungu. Urupfu rwiwe rero ngo rurashobora kuba rwarakozwe ko n'abantu b'umurwi yose nk'uko bikunze kwandikwa. Amwe mu makuru ahari yatanzwe n'abari begereye Perezida Nkurunziza, igihe cyayo ntikiragera kuyavuga kugira ntibikwegere abayatanze. Iyi akaba ari inkuru yanditswe na Pacifique Nini Nahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu bakomeye kandi baba bafise amabanga menshi ahambaye ku birabana na politike ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya wowe ufite subscribe canke sabone niba utari wafite nakubwira ngo tuzikikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzawe aho bari hose kugira kandi ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nibindi vyinshi rero biriko biravugwa hirya no hino tukiriko gukusanya vyose ntuze gucikanwa navyo. Ni Umuhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.